ndagiye gira ngo yitwadiriye pake. Kuva ku munsi wa kabiri w'indwi iheze nta ushobora kunywesha igitoro ibujumbura adakoresheje agaterabwenge kiswe Igitoro Pass. Nikiza Arno Pasteur aratwiganira uko vyagenze igihe yaraje kunywesha. Ubujeje station ngaha aho je nanywereye ejo yaratanze itangazo yuko udafise irya application yo barakuyemo umurongo akagenda kandi barabikoze kuko utayifise ntiyashoboye kuronka essence. Uratonda umurongo hama mukegegwa imbere wagera kuri pompe aratora telefone akarakufisa application hama bagakora ibijya vyabo bagasikana irya code. Mu gihe abakozi baho bagurisha igitoro bakoresha agaterabwenge kiswe umuteretsi employee, abakoresha babo nabo bafise akitwa umuteretsi owner. Kwizera Adriere ajejwe kuraba ibikorwa kuri station IPE Liberté benshi bazi kwizina ryo kwa katikati ati intango yamigoye. Ntangiragoye hari gihe ahaza umuntu nivyo byo kugurura ngo yinjire muri konte yiwe w'umukiriya atababizi, ariko tukagerageza tugafashanya. Twebwe bari baturungikiye abantu badufasha bo muri Sopebu kuko nibikurikirana iyo habaye ikibazo twarabikorako nk'abo kuri station. N'umukiriya agize ikibazo cy'ukuntu yinjiramwo muri konte yiwe baramufasha bakamwereka ati ubigenza uko. Rero twarakoze nubwo utubazo tutabura. Ikibazo cyo kubura ico bita internet mu gifaransa inyaruka naco carigaragaje. Aba bantu babiri bahari bazi wanje direct ariko bo umwe wese afisa biwiye. Connection yaragoranye cyane. Connection ni nke. Birashoboka rero ko uza utari bien préparé ngo ubu ufise ijya QR code ugashika kwinjira muri konte yawe kubera connection nke abantu bariko bayirondera ari benshi bikagorana. Twaje tubasaba rero ko baza bayizanye bakinje bakiri ku mirongo bakinjira muri konte zabo bakaca bayishira hafi kugira ashitse ku ipompe bamuhe ibitoro basikane bigende neza. Hari n'abandi batari bake byanse ko bashobora gukoresha ubwo buhinga bwa none bamaze igihe batonda muri Sopebu ryabuzanye. Nta kiruta Imana Terence ari muri bo yavuze ko haciye imisi yagerageza vyanse. Nahaje kubera naronde rya application ku munsi wa mbere. Rero nukuvuga gushika n'uwo munsi ntibiruguruka kumambwira ngo bizokuguruka ngo ndindire ngo bizokuguruka. Ariko ndamuhaye araravye mu mashini ambariye yuko ikibazo kiri mu mashini bataraheza kuyugurura. Naho umuyobozi wa Sopebu atashoboye kuvugira kuri mikro yacu yatumenyesheje ko yahaye itegeko abakozi ba Sopebu ryo kwandika abo bose bitaratungana. Mwomenya ko hari abarundi benshi bavuga ko ubwo buhinga buri mu ngingo zafashwe mu guhangana n'ikena ry'igitoro ataco buzomara mu gihe kitazoboneka gikwiye.